Urumva hip hop ni knowledge ku ruhande rw'iwanje sinkunzwe kumenyerwa mu bwanditsi ndakunda nandike ikintu kiri professional n'umuntu yize acumvise yumve yuko harimwo difference. Bakuza Black TV ndaramukije vyo mukomana kora vyose ndazi ko mukunda umuziki w'u Burundi ndazi ko mukunda kwitaba ivyo Burundi www.blacktv.com Instagram Twitter Facebook incho kimwe ko Bigo na Mara here ndikumwe na Frank kuri kamera no musi tuklimuki hip hop rap ndikumwe na Bizzo uwewwo Mr Akayoga bro vipi yeah niko poa sana meze neza cyane ndashima kabisa jana kwica Akayoga gute Akayoga ni safi tuguma duturitsa gusa ntubizi duturitse rero jana kwijana twagiye duturitse ndibuka umunsi wa mbere duhura ndibuka voice ya mbere unyongorera wambwiye ko utazonta mukaga ndagomba kuvyanka abagenzi barampanura none sigaye ndikidahaga nguma ntaya yasimfisi yo ngarukira niyica namba moja nk'umwe Facebook kandi ndi dogo mugufi kujya kwa boke namanashwanye n'abagenzi kubera wewe nkabitabashenzi ne kukiba kwise pirimusi gihe twahura wari kamariza abandi bavuga ngo uri kanyanga nico gituma twama mu manyanga gabanya love fata neza mahera nguha yose kuko utigera ushima cyangwa ushaka nibe mbigisuma kuko kuva tumenyanye no muhira singisuma bebe Lemano gisuma Bizzo ntango waje kuri cover yawe ko nataye kubona cover ndimbi itarasohoka cover yawe ofisi icupa ariko mu ndirimbo uvuga karuga nivyo mu Kayoga ibintu vy'urukundo kuntu kuki wagize iyo style yuko urumva hip hop ni knowledge ku ruhande rw'iwanje sinkunzwe kumenyerwa mu bwanditsi ndakunda nandike ikintu kiri professional n'umuntu yize acumvise yumve yuko harimwo difference nico urumva nico kintu niruka ko sana ku bwanditsi kubera mbona yuko rap tumaze iminsi twumva isa niye yari yataye akanovera urumva hari ikintu muri bimwe nkeneye yuko cogaruka rap ikagira akanovera nka rap nizandirimbo nkeneye gukora indirimbo izobaho n'umwuzukura yumvise cyangwa umwana akavuga ati mutama yarakora cyangwa ati papa kweri kabisa yari umwanditsi. Great aho nye tukiraho nyene ku ndirimbo zawe uraje mu kirundi cyane wari mu Giswahili nakaye kunguko wabonye mu Kirundi kurimba mu Kirundi icambere coco novuga yuko je natanguye game ya music nkiri muto rero novuga yuko ubuto hariho time bwari bwampenze kubera ku ruhande rw'iwanje narabona yuko indirimbo y'Igiswahili canke y'Icyongereza ibihugu byinshi ariho vyonyumva n'ingoga ndibagira yuko kugira umuntu ave aje kumubanya abayavuyiwe niyo naniyo ngorane mbona abaririmbyi kenshi batangura umuziki bakiri bato bakuze hari ibintu baza gutakaza kubera baba batanguye bafise mind ikiri hasi bakuze rero ibintu bikabacanga babandanije n'ijya strategy y'ubwana ukaca usanga umuziki urabananiye so ku ruhande rw'iwanje maze kwitahura narabonye yuko jendo mu Burundi jana kwijana kandi nkaba ndavyishimira kandi kuba nshoboye kuririmba Igiswahili abatanzania ntibemereye ko ndo mu Burundi kwanza byarambabaza nani bisaba jama b'Abatanzania bumvise indirimbo yanje nkabwira ati jendo mu Burundi ntibemera kabira yawe uri mu Tanzania uri kura tubeshe ariko this time nkurikije n'impanuro mbere bampaye bamwe mu bo dukorana muri team ya Niona Production abakunzi b'umuziki ndundi nabo ati dukeneye Kirundi so ndavuga ati nta Bremen mfise indirimbo z'Igiswahili zanditse nka 50 ariko reka ngerageze kuza kubana n'abantu biwacu mu Burundi this time ndiko ndakora cyane indirimbo z'u Burundi nkeneye yuko noba kwanza umuririmbyi wo mu Burundi kugira nje ahandi muri Afrika no kwisi yose ariko mbanze kwanza mfatisha iwacu urumva ndyohera abantu biwacu bampuruhusha ati ubu rero urakeneye kugenda kuryohera abandi kubera ntiwoja kumubanya utavuye iwawe. Great. Kayoga yakozwe na Angel right? Angel yakoze na Masterland album Angel gusa n'uwo keshi nkunda kwa muri kumwe cyane biko bitandukanye ndashaka kumenya production we muri production abantu kunda gukoha ibikorwa vyawe cyane wemera cyane nibandi umuntu nemera je muri production kwanza n'umuntu abazi kuvuza instrument musical akabazi kugira mixage na mastering uyo muntu wari wese ko boyo bari je twokorana wemera ninde je nta projecteur abaho nemera je nemera umuntu azi
icyari ko arakora muri musique tu kubera ndemera yuko kubera kenshi je novuga yuko nka 70% indirimbo ngenda gukora ngenda idenda zifise urumva nzi yuko uzi kuvuza ndakubwira ati tuvuze iki chance tugerageze ikindi tugira uko nkabona uri kurabimvugiriza neza nturi kurajugumira mu maboko nturi kurafatisha kuboko kumwe uri relaxing uri muri studio aho turakorana kandi ndizera cyane kuba producteur bashasha kubera producteur umuntu yoba amaze imyaka 10 cyangwa 20 akora production sinibaza yuko yoba afite iyindi karite azozana shasha muri imyaka 2 cyangwa 3 imbere ariko karite novuga yuko iza irusha izahahora ndizeye ijana ko zoba ziri mu ba producteur bashasha. Great. Ndi kumwe na Bizzo Uwewwo no murapere ari muri Unagire production. Ni ikintu hanini nkunda kubaza naye mbaza na boss waniona ikibazo chere ujya mu producteur yakoze ijya video surtout kuri video pana audio numwe numva mvuga gukoresha mu bikorwa bitandukanye we kubgawe ujya kwaza bro mwahuye gute James ujya ari muri Unagire production cyo kibazo cha producer director akora ama video ndibaza kenshi nibo kijejo cyane cyo ni kindani muri label kubera je nagiye muri Unagire sanga ari team ikwiye hari abantu bajeje ibintu bitandukanye abanditsi n'abagira ivyari byo byose urumva kenshi sekunda kwinjirira ku makontra yabo ingene binjiye muri Unagire production ico kibazo novuga yuko kindenge muzokibaza abonyene nibo kikorege gusa mugabo ndimbo ni gwawe James kaza honyene kuri kote ya video uriko arabakariti ya video na kariti wa video ziko zirakogwa ubona kariti gushimisha cyangwa uvuga uti kariti imeze neza ku ruhande rw'iwanje sinovuga yuko novuga yuko ari ya mbere cyangwa ari ya nyuma ni video novuga yuko iri standard ku ruhande rw'iwanje ya hatari cyane cyangwa ntisanzwe cyane iri hagati na hagati kandi kenshi kuri indirimbo ya Akayoga sinashatse ngo kara za hatari cyangwa ibindi vya hatari ahubwo ikintu target yanje yari message kwanza ya Akayoga ishikira abantu ikijanye na video naco turafise video nyinshi ziri muri stock zoba ari nziza mbere kuruta nijya nk'inshuri jana n'izindi zizoguma ziza ariko mugabo ico zankikwaje no kubwa mbere ku video mbere yakoze mwakoranye na Karijo ya mbere si ni ari video yari making of nari nabibabwiye video ni ya Akayoga mugabo it's official video ya Akayoga ni official video nijya official video making of zibazanditse ko official video naho two shooting akantu nawe yewe kitwa ka video. Great, okay. Kugiye ushobora kugira king video Alenova iyo idea je gute kwanza narabyishimiye kubera Alenova yarigeze kuba umwigisha wanje niga 7e umwigisha yigisha nyene professeur yanyigisha ibiharuro Alenova novuga ati ari mu bantu bamye bafise inyota kwigishije he yanyigishirije mu Kinama yafise inyota ari mu bantu bo bafise inyota kubona jengeza ahantu muri game yanje kubera bazi game yo nayikuye so narabaye proud gukorana nawe kubera ikibazo cyo kuzana abantu bakora muri video aba king n'abaki cyari ikibazo cha label yacu ya Unagire production je rumva nashika kuri tere nk'umuririmbyi ngiye gukora gusa ico njeje ariko vyarangiye kandi kubona bazanye biyumviriye kuri Nova kubera Nova kandi n'umuntu ari muri entertainment akaba ari umuntu novuga ari adukuriye so je narabaye proud ndiko ndamubona Nova. Great. Kuririmba na Rage Event we nawe gute meze gute twashamwe nawe Rage Event n'umugenzi kandi n'umuririmbyi novuga yuko nemera azi icakora naho novuga yuko yoba ari umuririmbyi atarashika kure cyane ariko n'umuririmbyi yitahura azi icakeneye muri game ya music. Ikindi naco cabitumye nuko mu gihe nasohoye nararendose hari amajambo yavuzwe sana ngo inawezekana ngo rarijo ngo niwe yatumye ngo indirimbo imenyekana iki bari bagira kuja kuri lyrics indirimbo ngene yari yanditse bibaguma biyumvira yuko ari we yoba yantwaye kugira indirimbo abantu bayumvise ariko nashatse kwerekana yuko kandi je ku ruhande rw'iwanje na label yanje tutizera umuntu ahubwo twizera mind zacu cyane camvuga ati reka nkoresha mbere umuririmbyi kenshi batari bazi ndamuzane hanyuma numve ya majambo yuko azoguma garuka ariko ndashima feedback ni nziza Akayoga bariko barayitahura.
guys kwa numuvuga yuko radio yamudugije sivyo mwavyumvise unabona kwanye na Rage Event numwe novuga mu warinje kakwaneza muri Buja Flavor right duhereza gatoka tugasozera gatoyi project zawe zimeze gute muri Niona Production ndashima kwanza Imana kuri produce 3 tumaze gukora muri rap produce 3 zimeze neza kabisa feedback ni nziza ku ndirimbo 3 tumaze gukora ariko nibutsa n'abantu yuko project zihari ari nyinshi mbere bishobotse no mwaka utohera tutabongeye ikindi gikorwa kandi kizoza kizananye na video. Great. Akajamo kanyuma mbese nakunze umuziki ndo wabwira nivyo two kwitega ko mu minsi. Icambere cyo no tangura nkashimira abarundi bose kubera this time biraboneka mu ahantu hose uca muri uno mwanya bariko baravuza cyane indirimbo ndundi byerekana yuko bariko bahisemwo usupporting igikorwa cy'abaririmbyi bose b'abarundi. Icyakabiri nagomba nshimire abantu bose bariko bariyumvira gufata mu mugongo abaririmbyi mere kuri label yanje ya Niona Production na label izindi zose zihari mu gihugu cyose kubera haje ubonye umuntu ahisemo gufasha umuririmbyi abari umwe mu bamwe bakeneye iterambere y'umuziki. Icyagatatu nagire nibutsa abarapere bo mu Burundi ntiducike intege umwanya wacu wo gukora wageze dukore dukeneye uko rap yacu muri uno umwaka kuheze twotangura wundi mwaka turabandi bantu niho tuzoronka na direct menshi. Urabona mu mwaka uheze yuko twavuga yuko rap yacu yari down sana bayitaye hasi atadiri zikomeye umurapere yabonetse yuko yaronse bivanya na strategy twakoresheje abari bahari hejuru bakoresheje ariko this time tuzana indi strategy mu mwaka uza mbere amadiri yose y'amakampona komakomeye yezo barapere. Merci beaucoup. Merci namwe Black TV. N'abandi bashimye ko madukurikirana reka ndabasaba ko mwandambwira subscribe na like na comment mutugabye twohina kugira ngo tushobore kubaha ibintu meze neza cyane. Ciao ciao.